Ndabaramukije kandi ni Chris Vivo TV agarutse nk'uko musanzwe mubimenyereye cyangwa se nabibabwiye. Uyu mwaka niteguriye gukora kugira ndabashimishe, namwe munshimishe mu kunkandira subscribe cyangwa se sabone kuri aya mavideo yacu tuza turashirako kuri YouTube eka no kuri Facebook. Muze murajyayo mudusharinga, mukanda amalike n'amapartage. Ubu naho tugeze mu makuru ariko aravugwa mu muziki wacu ndundi uriko uratera imbere cyane, aho umuririmbyi w'umurundi Daddy Face asanzwe aba mu gihugu ca Amerika akomeje kubica bigacika ashira hejuru igihugu cacu c'Uburundi, aho hari indirimbo iriko iravugisha benshi yakoranye na Hamisa Mobetto. Hamisa Mobetto mwibuke ko yahoze ari umukunzi wa Diamond Platnumz, ni umukobwa w'umunyamideli ariko asanzwe akora umuziki rimwe na rimwe. Icatumye aduga cane mu muziki ni uko yari amaze kwandika izina, amaze gukundana na Diamond Platnumz. Ni indirimbo iriko iravugisha benshi bitwa Nimepatwa. Ni indirimbo iryoshe cyane, nawe ushaka unyarukira kuri YouTube ya Daddy Face ugasharinga ugakanda subscribe, maze ukirabira iyo ndirimbo n'amashusho yayo meza. Ni Daddy Face akomeza kudutera iteka, aho amaze gukorana umuziki n'abasani benshi bakomeye cyane muri gihugu ca Tanzania, aho yakoranye n'indirimbo na Dullysax, indirimbo bise Vyanite Kenya. Vyanite Kenya nayo ni indirimbo yavumye cyane kuri mugabane wa Afrika, aho Daddy Face akomeje kwandika amateka mu bihugu bitandukanye. Uwo Murundi wacu turamwemera kabisa. Hariho n'indi ndirimbo yakoranye na Christian Bella nawe musanzwe muzi yuko ari umuririmbyi abica bigacika kuri mugabane wacu wa Afrika, aho bakoranye indirimbo biswe Come Back. Niyo ndirimbo, ni indirimbo zose Daddy Face agenda arashira hanze n'amavideo yazo zose. Yarakoze n'indi ndirimbo yitwa Marry You. Ushaka kumenya indirimbo ziwe zose unyarukira ku rubuga rwiwe rwa YouTube channel ukandika Daddy Face. Arafise n'indi ndirimbo yise Nta Wundi, urumva ntaririmba igiswahili gusa, arashiramo n'ikirundi mu kwerekana yuko neza na neza ari umurundi. Hariho n'ibindi bihuha biriko biravugwa yuko Daddy Face afise n'indirimbo ariko arakorana n'umuhanzikazi wo muri Tanzania akunzwe cyane, umukobwa ariko aravyifatamwo neza muri iki gihe cacu co muri bino bihe. Umuririmbyi yakoranye n'aba Joe Boy kutoka Nigeria, akorana n'aba Koffi muri Congo. Ni umuririmbyi ariko aravyifatamwo neza, yakoranye n'aba Alikiba ngaha nyene mu gihugu co muri Tanzania. Umuririmbyi rero Daddy Face ni umuririmbyi wacu ariko aravyitwaramwo neza, turamuteye intege natwe abarundi akomeze gukora ateze imbere umuziki wacu ndundi. Ayandi makuru ariko aravugwa na makuru ariko aravugwa cyane mu gihugu cacu c'Uburundi, aho umuririmbyi Alikiba murazi yuko yaje gukora ikirori yaje gukora show kuryohereza abarundi. Ko biravugwa ko afitanye indirimbo n'umuhanzi w'umurundi cyane benshi bazi nka Roriro Simba Ntare, ariko barakorana indirimbo na Alikiba. Ese iyo ndirimbo muyiteze gute? Ko iyo ndirimbo izohava ivugisha abantu benshi, kuko
benshi bama basaba amakolabo mu gihugu ca Tanzania bikanka. Niroriro yigeze no gukorana indirimbo na Alikiba, si indirimbo ya mbere yonyine bazoba bakoranye, oya ni indirimbo igera nko mu ya kabiri. Wibuke ko Roriro ari umuririmbyi yigeze kubica bigacika, eka n'ubu arabica bigacika muri iki gihugu cacu c'u Burundi. Ayandi makuru ariko aravugwa ni mumenye yuko kuri ryaza rya Israel Mbonyi mu Burundi bavuze ko ridashoboka kuko intwaro zo mu gihugu cacu c'u Burundi zitari zabahaye uruhusha, aho bamenyesheje ko ata munyarwanda n'umwe azoza gukora umuziki mu Burundi mu gihe baciyugaraniye muri coronavirus, bakiri muri confinement. Nk'uko bitangazwa nuko mu Rwanda baraciyugaranye, bari muri confinement kubw'ikiza ca coronavirus. Rero ngo ntiboza gukorera mu Burundi mu gihe bobo bacugaranye, bacikeka yuko ico kiza coronavirus kigwiriye cane mw'ico gihugu. Ni mu gihugu cacu c'u Burundi coronavirus twaramenye uburyo tuyikingira, eka twayiviriye hasi ku rwego rwo hejuru. Ni coronavirus tumaze iminsi twumva yuko mu Burundi bagize yuko bagira bazane urucanco, ariko urwo rucanco rwa coronavirus rukaba ruzokwiteza umuntu arushaka. Nta tegeko ririmwo ngo umurundi wese yiteze urwo rucanco, oya, ahubwo uwuzokumva abishaka niwe azoja kwiteza urwo rucanco. Niyo mpamvu rero Israel Mbonyi ataje mu gihugu cacu c'u Burundi mu gihe urwo Rwanda ruzoba rutarugururira abanyagihugu barwo baja hanze, mu gihe bizoba vyavuzwe ko coronavirus yavuyeho mw'ico gihugu. Ngaha ndangirije amakuru nari ndabafitiye mu muziki, ndangije ndabasaba gukanda subscribe cyangwa se s'abonner ku rubuga rwacu rwa YouTube channel Twisi Vivo TV. Ndabakunda cyane, bye. Mugire umunsi mwiza.